hariho ikintu nabonye mparambwira abarundi bamwe bamwe iyo hageze ko umwana acuka nta muntu n'umwe yemera gucuka n'umwana aba ashaka kuzokwama yiyongera, ariko aba bamama iyo yabonye ko umwana hageze yuko acuka aramwima ibere. Umwana ashatse kugiha ku nguvu mbere arashirako n'ipiripiri ngo ntakoreko. Hanyuma rero umwana birumvikana ko arira, akarira cyane akabogoza. Twebwe rero ba senaka ba serugo iyo umwana ariko ararira wumva ibibazo. Umugabo rero agahanura wa mukenyezi wiwe ati basi muhibere ry'uno munsi uzomwimeje, nawe ntamuha. Nanje avuga ni mbega yemwe turi barura kigongo, ibera ararimwima agashirako n'ipiripiri akanka gushikaho umugabo hageze ku mugoroba ahunga ngo aze gutaha umwana yasinziriye. Murumva yuko nibo bafise ibanga rikomeye ryo kurera abana kugira ngo ntibaze babe ibifyine. Rero uno munsi ndafise akanyamuneza kadasanzwe cyane cyane kwakira ngaho iwacu aha muri iki gihugu cyacu intumwa zidasanzwe zaje ziva hirya no hino mu mfuruka z'isi. Nagira ubwa mbere ndabipfuriza kaze mu Burundi, igihugu cy'amata n'ubuki, umutima wa Afrika. Aha muri ni wanyu kuko dusanzwe dusangiye vyinshi, na cyane cyane ko Uburundi ari igihugu kivomera isi yose gicishije amazi yaco meza mu ruzi rukuru rwa Nile be no mu ruzi rukuru rwa Kongo. Uru ruzi rwa Kongo ruvoma amazi mu gihugu ca Tanganyika ruyacishije mu ruzi rukuga, ayo mazi akabandanya mw'ibahari ya Atlantike, iyo bahari nayo igaca ivomera ibihugu byose byo mu burengero. N'abanyamerika rero turasangira amazi y'u Burundi. Uruzi rwa Nile nago ruvoma amazi yo ngaha mu buseruko bw'u Burundi, ku isoko ryayo riri mu majepfo y'u Burundi. Ayo mazi akabandanya akaja kuvomera ubugaragwa bwo muri Afrika yo mu buraruko, hanyuma agashika mu ruzi Mediterane agaca afatana n'amazi y'ibahari ya Indiano, hanyuma isi yose tukaba tuyivomeye. No kuvuga isi yose dusangira amazi y'u Burundi. Kandi nagira ndamenyeshe yuko ata amazi namwe ava mu kindi gihugu yinjira mu Burundi kiretse amazi y'u Burundi avomera isi yose. Kandi amazi y'u Burundi ni amazi meza cyane unywa utarinze guhingura. None rero kaze ngaha mu gihugu cyacu, kaze muri iki gihugu cy'Imana, kuko kuva kera na rindi abarundi basenga Imana imwe rudende rurema yaremye ijuru n'isi. Imana itanga inka n'ibibondo, no kuvuga Imana iduha amatungo yose. Sivyo imbeshere, nimwahamara iminsi ibiri muzokumva ko mudashaka gutaha kuko muzokumva ko ari wanyu. Tukaba kandi natwe tunezerejwe no kubabona kuko uko mwaje umwe wese avuye mu gihugu ciwe yatuzaniye umuhezagiro uva iwabo. None abarundi turanezerewe cyane kubona turi kumwe namwe, tukaba dusaba Imana mushobora vyose iguma ibagumize ko ikiganza mu gihe cyose tuzoba turi kumwe. Nagira kandi nkengurukire abakuru b'ibihugu bashoboye kuturungikira abatambukanyi babo. Iyo tubonye abatambukanyi b'abakuru b'ibihugu tuba tubonye nabo bavukanyi bakuru b'ibihugu, kandi bitwereka yuko uyu mugambi turiko ushigikiwe nabo nyene bawushigikiye. Aha mu Burundi turakunda kubivuga, reka ndabivuge ndabisubire, umugenzi nyawe ni uwo musangiye urugendo mugasangira n'urubanza.
iyo mujanye n'umuntu mugasanga ntimusangiye urubanza birababaje cyane kuko ntabara umugenzi. None rero turanezerewe cyane aha mwebwe bashitsi muratweretse ubugenzi dufitaniye kuko dusangiye urugendo kandi dusangiye n'urubanza kuko duhujwe n'iciyumviro kimwe cyo kurema kazoza k'ibihugu byacu. Mwaje muva mu mihingo itandukanye y'isi no mu gihugu, muvuye aho tudafise imico n'imigenzo imwe ariko duhujwe n'ijambo rimwe. Iki nico kiranga ka karangamutima k'ubuntu, ka karangamutima kerekana ko abantu bose ku isi bavukana. Ndashimiye kandi nkeza umutambukanyi w'umukuru w'igihugu cy'u Burundi n'ikigo arongoye ku mwitwarariko yamana wo gutunganya amahuriro y'abakenyezi b'imboneza uko umwaka utashe. Mu minsi iheze ina Burundi yagiye mu nama muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, agarutse ndamubaza mbega mwari mwagiye kwiga ibiki? Ati twari twagiye ngo tuje hamwe duhuze umutima n'inama kugira ngo tugarukane agatima mpembero, ntidufashe Imana irema ngo hanyuma twongere dusubize intambwe inyuma mu kuyononera mu kwica ico twaremaremye. Yari inama yo kugira y'urunani rwo kwiyamiriza gukorora imbanyi. Nacenda mubwira nti murahuje isi, imico n'imigenzo y'abarundi, kuko ngahi wacu kuva kera na rindi umwana yari itunga ridashumbushwa. Uwabuze ikibondo haba intuntu mu muryango. Mbere mu migani n'ibitito baratubwira ko hariho mbere n'umukenyezi yibarutse inzoka ariko aranka ko yaba yica. Ko turi no munsi haziko tukaba turi no ngaha mu Kirimba, abarutse vuba batarose umwanya wo kwicara ku ziko mu mbari ngo baserugo babacire umugani, nagira ndabasubiriremwe mu wibuke ngo habaye umwana yarezwe na mukase, amurerana n'undi mwana wiwe. Hanyuma bageze mu bigero baza kuresha abakobwa uko ari babiri. Hanyuma nyina agirisha ariko kuko umukwe yari yashimye wa wundi atari uwiwe. Ishari riramutera, hanyuma aja kurogesha uwo mwana w'umurerano. Amuroze wa mwana arakura aho yagiye kwabigwa, hanyuma mu nda yiwe kubera bwa burozi hakurira inzoka, gushika aho hagera kuvyara asanga avyaye inzoka. Avyaye inzoka, ababanyi bose bahitana ibibando ngo baje kwica ya nzoka avyaye. Ati sigaho ntimuyice n'icamvuyemwo. Hanyuma barareka ya nzoka irakura, ikuze icayigira mu ishamba yiberayo, irasatura gushika hiba bihira ibigonzi. Iyo nzoka rero yasatura iri mu ishamba, nayo hagira yuko yokuba kugwayo. Abantu baca aho hantu muri iryo shamba bashengeye ibwami, ya nzoka ikabaraba igaca itangura kubaririmbira iti mw'abantu mushengera mushenguruka, nimugende mubarire dawe na mawe, muti bihira ibigonzi yakuze, genda mumukwere mukobwa, hanyuma heze yarongore. Aho bakayumva bakagenda bakabwira abiwabo bati nyabuna ya nzoka yarasatuye bihira ibigonzi. Gushika rero aho na nyina na se bahaca baravyumva iriko irabivuga. Hanyuma rero batangura kurondera inkumi izorongorwa na ya nzoka.
murumva ko bitari byoroshe, ariko impera n'imperuka harabonetse inkumi yemera kuja kwabirwa kwa ya nzoka bihira ibigonzi. Hanyuma bukeye kabiri bagiye gutwikurura baca basanga ya nzoka bihira ibigonzi yaracitse umuntu. Basanze yacitse umuntu, basanga yaratunze, ifise inka, ifise ibitungwa byose, ifise abakamyi, inshoreke, ifise byose, yarabaye umwami. Noneho iciba umwami baramwimika. Sije nohahera, hohera wa mumama yaroze uwo mwana, mugabo nawe akavamwo ikintu gikomeye. Iki kintu rero kirimwo icigwa, kirimwo icigwa cyo kurera. Abakenyezi nibo bakubwira bati nicamvuyemo. Umwana ntashobora kuba mubi, kandi umwana icyo azovamwo kirateguwe. Murazi ko no mu ijambo ry'Imana, Imana yari yaracira urubanza inzoka. Irarucira urubanza iti abawe n'ab'umugore ntibazopfa bakundanye, bazoguhonyura ku mutwe, nawe uzobakomora ku kirenge. Ariko rero murumva, kubera ubuntu bw'ubuntu siko byagenze, uwo muntu yarakize. Rero aha turahakura icigwa, singaha iwacu gusa. Jewe nta hantu numvise abavyeyi batagize intuntu iyo babuze ikibondo mu muryango. No mu ijambo ry'Imana dusomye, Sara muka Aburahamu yaragize akabonge kubera yabuze n'iyikoroka. Nta tunga ritagira kazoza, nico gituma umwana ari itunga, kuko ni kazoza k'igihugu. Inzoka iriyubura igacika nshasha, ariko umuntu mu kwiyubura avyara uzomusigarira. Ko twese tuzi ko isi ari y'Imana kumwe n'ibiri kuri yo byose, nico gituma twese hamwe, isi yose dutegerezwa kwicara hamwe tugategurira isi kazoza keza kayo, dufise umutima w'ubuntu, kandi ubwo buntu Imana yaduhaye tubutere mubo natwe tuzokwibaruka. Ntibikwiye rero guha ubuzima gusa abo tuvyaye, ahubwo ikindi twobareresha ubuntu, tukabaha n'ubumenyi buzotuma twubaka kazoza kacu. Ariko rero kuvaho imigenderanire n'urudandazwa hagati y'ibihugu vyoroheye, na cane cane kuvaho haziye ubuhinga bwa none bwo guhanahana amakuru, Abanyafrika cane cane twaragabanije umwete twakoresha mu kurera ibibondo vyacu. Uno munsi umwana ararira, ukazibona umuvyeyi amuhaye ijojo, igisuguti, cyangwa ikindi kintu cyose gisosa ngo barateramirako amuha amahoro. Ego umwana arahora, mugabo agaca amenyera ibisosa gusa, bikamutwara umutima kujya ku munywi w'urumogi canke umunywi w'urukanywa, tutibagiye ko ndetse n'amenyo aca yanduriraho kubora, kuko ibisosa vyinshi biboza amenyo. Ubu n'abakoze ivyo vyuma, abanyaburaya aribo babihinguye, ubu bariko barabona aho bihendeye. Hariho imyaka batemera ko abana babo babona amasanamu anyuragirana ku mbonesha kure, canke amareresi aca mu vyuma nyabwonko na telefone, ari nabo baciye bashinga amagufuri ku matelefoni ku mbuga zimwe zimwe, kugira ngo abavyeyi bapimire umwana ivyo akwiye kuraba, canke bagategekanya mbere n'ikiringo ntarengwa umwana ashobora kuraba ivyo bimena amaso. Ariko hano iwacu uzubona umuvyeyi ari kwisuka canke igikorwa icyo ari cyo cyose
yahaye telefone umwana wiwe akumva umwana atekereje ngo n'amahoro, ariko ntamenye ko ariko arica umwana, kuko hariho imyaka umwana atarayikwiza kizira kikaziririzwa ko araba amasanamu y'urusobekerane rw'ivy'isi, amareresi arimwo ubwicanyi, ibiterasoni canke ibisiga ubwenge bwiwe. Hariho mbere n'abavyeyi basigira imbonesha kure abana babo bagira baje ku kazi, bagataha basanga abana babo ijisho ryarunguye, mu mutwe nabo basobanganye, mbere wamusaba isahani akakuzanira igikombe. Buke buke abana bakazokwandurukiraho kurwara indwara zitagira insiguro, na cane cane izifatiye ku kubura umwete wo kwizigitirira ku gikorwa, umuzirikanyi wabo ukaba uzimanganya uko. Muramaze kuja mu ngo nyinshi, na jewe ndamaze kuja mu ngo. Narajorewe umunsi umwe ngiye mu muryango w'abagenzi, umwana wabo akatwakiriza ikigwanisho c'inkoho, akaturasa twese kandi akanezerwa kubona ko yatugandaguye. Murumva iyo ndero ariko arakorana, akanezerwa ko ariko ararasa abantu kubera gusa wamuhaye ca gikinisho c'inkoho. Hariho n'indi miryango murabizi, twebwe turavuga tuti ntidushobora gutera imbere tudashingiye ku karangamutima k'igihugu cacu, aho ugenda mu muryango wamubaza uti sarihe, nawe agataha kubaza ngo so, kubera ntazi so ico arico. Tuja kwiga izindi ndimi tukibagira kosa umwana, kuko bavuga ngo umwana avuga ururimi yose. Rero iyo umwonkeje nabi, umwana azovuga urwo rurimi yakonkeje. Ico ntibagiye nuko mu ngo zacu abana basigaye baregwa n'abakozi bo mu nzu, agakurana imigenzo y'imisore n'inkumi zitarezwe. Uzobibwirwa nuko uza wumva umwana yadukanye ibijambo vy'ibiterasoni, namwe bw'abavyeyi mutokubahuka kuvuga. Ndetse ubu urabona umwana w'imyaka 3 kaza wumva ararahiye, kandi akarahira yandahiro mbi. None mwibaza ko umwana arezwe n'umuyaya n'umuboyi, uwundi akaregwa n'ibarabara, abo bana bazova mwiki? Aha naho abavyeyi dutegerezwa kwiyumvira. Mbega ndababaze, mwoba muribaza igituma ubu ngaha mu Burundi mu mwimbo w'amanota mw'ishure, mu mashure yisumbuye, amashure yo mu gisagara ca Bujumbura ari yaza mu myanya ya nyuma muri iyi myaka ikurikirana? Ico muraciga igituma mu ntara zose igisagara ca Bujumbura kiza inyuma iyo turiko turatondesha abana bamenye mu mashure? Umwe wese niyibaze ico kibazo hanyuma yiyishure. Igisagara ca Bujumbura nico ca nyuma mu ntara kubera iki? Aha rero simvuze indero y'abana ba ya miryango zirara ziraka bwaca zikazima, canke umwana arerewe mu ngo zibiri. Turamaze kuvyumva, umwana aho nyina mujana kw'ishure, se wiwe nawe akamutahana batoba mu ngo zimwe. Umwana we wanje yarambajije ikibazo muhira twicaye, ati mbe papa, burya umwana buca aja gukora ikibazo ca leta, hanyuma se na nyina bakarara baragwana, agiye kugikora yomenya? Yambajije ico kibazo, namubwiye nti jewe ndavyumvirije neza, agiye gukora ico kibazo ntazomenya, kuko umutwe wiwe abonye se na nyina bariko baragwana uba watakaye. Abi ndiko ndababwira, ndiko ndabereka umushinge wo kurera wa mwana dushaka, kugira mwumve umwana iyo yamuka. Abahinga barerekanye neza ko ubwonko bw'umuntu bukura gushika ku rugero rwa 90%
imbere y'imyaka 5. Abasokuru nabo nyene ico kintu bari barakibonye, kuko umwana yava kwibere asigaye ajana igikunga kuvoma, kuko ari muri ico kiringo yigiramwo ururimi rw'abavyeyi, akamenya imico n'imigenzo yahaba, akamenya gutandukanya ibihe vy'akanyamuneza n'ibihe vy'umubabaro, abanje kwihweza ibibera mu kibano, agatahura ivyotuma aca bugufi canke agira akanyarigabo. Ni muri ico kiringo nyene umwana yigira ikizira n'ikirekuwe. None mwebwe mwosigurira igituma cazira ko umwana atuma urutoki umwungu, kandi usanga abana bubu atavyo bazi ubu. Twe twakuze batubwira ko kizira gutuma urutoki umwungu. Ndabiravye neza nasanze umwungu ni igiterwa kitoroshe, ni igiterwa ugikozeko usaba ugikomerekeje kikabora. Babujije umwana rero gutuma urutoki umwungu, birumvikana kurinze ubuzwa gutuma urutoki kizira gukorako. Twariga yuko kizira guca umurizo umuserebanyi ngo nyoko ngo yoca acika amabere. Murumva yuko umwana mu migenzo y'ikirundi yiga kugira ubuntu, kugira umutima w'imbabazi hakiri kare, gukingira ibidukikije. None urinze wubahiriza agakoko nk'umuserebanyi, woreka gukingira umuntu. Ibyo byose yari ndero iva hasi. Imyaka ya mbere y'umwana rero irahambaye cyane, turakwiye kuyitondera nitwaba dushaka ko abana bacu bakorana ubuntu, urukundo, ubukerebutsi, ubwenge, ubuhinga n'ubumenyi. Tukitwararika amagara, indero, ingaburo, eka n'ubuzima bw'umuvyeyi yibungenze. Umukenyezi wese yaje hano arafise aho hanze uwo yita mawe n'uwo mwita mawe, ahandi bazasimbeshe. Bisigura ko dufise aho twavuye kandi ko natwe dufise inyuma yacu. Nico gituma tuvuga ngo umugabo nusiga izina. Mbega udasize uruvyaro rwiza inyuma yawe, iherezo ryawe ryobirihe? Ubwo uzoba wararereye Uburundi ufise umwana anywa ibiyaruramutwe, uriko ufasha iki igihugu cawe? Ubwo ngaho wovuga kuri umugabo wasize abana ataco bimariye. Umugabo ariho kuko impande yiwe hari umugore. Umugore nawe nyene niko kuko ariho kuko hariho umugabo. Mu gihe ufise umutambukanyi ataca amazi n'umugabo muhuriye mw'ibarabara, muzobona yuko ameze nk'igihwahwari. Mu gihe n'umukenyezi adafise umugabo ameze neza, serugo w'ukuri, nawe nyene muhuye murabona yuko agenda nk'utikwije. Ivyo ni Imana yaravyihweje, irabona ko atari vyiza ko umugabo yibana wenyene, ikimugirira umufasha ariwe mukenyezi. Nta mubano ubaho ngo ureme utagira abagabo n'abagore. No mw'iparuwasi barahiriye ubwere ntegerwa, ndahabona umubano w'abapatiri n'uw'ababikira. Kandi umupatiri atabatiza yitwa intavyara. Nico gituma nawe nyene ahamagariwe gukurikirana neza abana ba paruwasi, agakurikirana ubuntu bwabo kugira baze bakore bafise ubuntu n'ubukerebutsi. Umugabo n'umugore turi umwe mu gushinga umuryango no kuwuteza imbere mu ruvyaro, mu butunzi, ariko ibintu byose biri ku rutonde, umwe wese arafise uruhara rwiwe. Ariko tumenye ko uruvyaro no kurukuza bituraba twese kumwe. Nico gituma nagomba kubatangariza ko ivyo mwasavye mw'ihuriro ry'umwaka uheze twavyakiriye neza. Birakenewe ko uno munsi uri izina
abagabo n'abagore b'imboneza bazokwicara hamwe tukiga neza ibijanye n'iyubakwa ry'umubano mwiza mu muryango no mu kurera neza abo tuvyaye. Erega n'umuryango wa Nazareti mweranda dufata ko akarorero, Yosefu yarabaza mbere na Yezu akamufasha, ariko Bikira Mariya nawe yaba ari mu tundi dukorwa two mu nzu kandi ntawe twumvise bigeze basigana. Natwe rero no kuza turabafata ko akarorero. Uno munsi reka mvuge isoko ry'umwana duhereye ku cari bamwarikamwo arico mukenyezi. Umukenyezi n'umugabo ni isoko ry'ubuzima, ariko umukenyezi niwe afasha umugabo akabubera inzira, urugendo n'amerekezo mu bimwerekeye. Hari ikintu nabonye ku bikoko campaye icigwa, mbere narashimikiye cyane ku gikoko citwa inkona. Inkona yaratumye ntangura kwiyumvira, mpere ngaha ku bantu, mpereye ku nkumi. Hageze ko ija kwabigwa, twebwe iwacu kw'iparuwasi ncaruka imisa ya kabiri yitwa imisa y'umusase, imisa yo kurabana. Abenshi bayijamwo bari imisore n'inkumi. Hageze ko batanga ishikanwa, niho banyuranyuranwa, umwe akava hasi agiye gutanga ishikanwa kugira ngo bamubone, gushika naho hariho nk'inkumi canke umusore ashobora kuva hasi ngo agiye gutanga ishikanwa atagira n'urumeya. Hariho rero n'abahengera bose bavuye bahejeje, agaca ava hasi akaja gutanga ishikanwa kugira ngo bakunde bamubone. Ndibuka iwacu umusore yitwa Muhongasura, yashaka ko bamubona. Imisi isohotse, abigeme baca bagenda ahantu twita kw'irabiro, imisore ikabaca imbere ibaraba. Nuvuga yuko ico gihe cari ico kuresha. Umusore harageze ko yubaka arazi ko azorondoka, n'inkumi harageze ko yubaka arazi ko azorondoka. Uko kurabana nivyo vyerekana ko umuryango umwana azovukiramwo utegerezwa gutegurwa n'umusore n'inkumi bageze mu bigero. Umusore aterekanye ko ashoboye kuronderera umuryango, abakobwa baramubenga. N'inkumi itagira indero n'ubukerebutsi barayibenga, kuko bacabona ko itazorerera abana mu ndero ndundi. Ko turi muri iri huriro rero, si ukuvuga amajambo gusa, twahuye kugira ngo twigishanye duheze tugire ico tuzotahana. Bavukanyi, mu gihe cyo kubaka umuryango nico gihe cyo gutegura abana abubakanye bazokwibaruka. Nico gituma umukobwa ategerezwa kwibaza ati, umusore tuzokubakana turahuje imigambi mu gikorwa cy'ubuvyeyi? Narakurikiranye rero umubano w'ibikoko ingere vyitwararika ubuzima bw'abana bavyo, akarorero ncandagakura ku nkona. Ubwa mbere bwobwo inkona, iyo inkonakazi, mvuge nti umuyabaga w'inkona, yumva ko hageze yuko ivyara, irageza inkona izo umugabo wayo. Tubanze tubimenye, inkona ntiharika, inkona igira umugore umwe. Iyo rero inkonakazi igeze, ifata ishami ikaridugana hejuru cane, igacirirekura rigakoroka rica mu nkona ngabo z'insore. Hanyuma rero kuba ari kugira ngo iyo nkonakazi ipime yuko hariho umusore ashobora gusama iryo shami ritarashika hasi. Iyo rero hagize inkoni risama, iyo arikoroye icimenya ko ari we azoba umugabo wayo. Ico gihe baba rero bafatanye. Hanyuma
uko ari zibiri zarikira hamwe icari hejuru cyane. Mugabo zirazi neza yuko igihe igiswi c'inkona kizogera kuguruka gishobora guhuruduka kikakoroka kuko kitarakomera. Ni ukuvuga yuko ico gihe zose zigaburira ibiswi vy'inkona mu cari, ariko hageze ko bimera amababa bitanguye gutatabiza, nyina w'inkona ntisubira kuzana ivyo kurya mu cari, ikigenda nko ku metero 5 ikariraho ivyana bibona kugira bigire inguvu zo kugenda gusangira na nyina muga bigurutse. Aho rero bavuga ko nyina kiba kiriko cigisha igiswi c'inkona kwitorera, kumenya naco kwitorera. Hanyuma inkona imaze kubona igiswi kigiye kikayishikira hiri ko ku metero 5 kw'ishami, icikora ikigenda igasambagura cari hagasigara ibiti bikomeye. Hanyuma vya biswi vy'inkona bitangura kubaho nabi, bikumva ko bibabara kugira vyihe inguvu zo kuva mu cari, kuva muri confort. Iyo ndero rero irakomeye. Hanyuma ya nkonakazi iba yarapimye umugabo ko azoshobora gusama ivyo vyana bikorotse. Nikiya gihe yapima ikorora ishami kugira ngo se rero nawe ivyo vyana vy'iranase ngo biguruke biri hejuru cyane, biraruha bigakoroka. Vyapararanganye rero inkona igaca isanza amababa, bigaca bigwako ikabimanukana gushika hasi. Bishitse hasi guhera ico gihe ntibisubira kuduga, zica zivyigisha ingene nazo zironderera. Ico gihe rero zimaze kwironderera, inkona ibihejeje gucuka, ntizogaruka mu cari, vyose biba biheze. Rero iki kimenyetso c'inkona ngaha hariho icigwa. Abavyeyi bategereza kumenya gutegurira umwana aho azotangurira ubuzima, bakamubungabunga ari bamwigisha ko azoshikaho nawe nyene abagiswe cinobera. Umuvyeyi atarera umwana amwigisha ingene azovamwo umuntu, uwo muvyeyi nta ndero ariko aramuha. Hariho abana bubu avuga ngo papa ngo aratunze, ngo nije nzorya ivyiwe. Jewe ku ruhande rwanje narigishije abana banje yuko atawutorana se akiriho. Se akiri, kandi n'umugani w'ikirundi urabivuga, ntawutorana se akiriho. Ivyaso so arabibamwo, muwe wazaraguhako, mugabo uzotorana ivyaso hatakiriho. Umwana mwiza rero ni umwana amenya kwironderera abavyeyi bakiriho, ndetse no mu migenzo y'ikirundi, noneho no mu ibwirizwa shingiro ry'Uburundi. Umwana amaze gushika mu bigero afise itegeko yuko ategerezwa kubungabunga abavyeyi, obligation yo kubungabunga abavyeyi. Umwana ageze mu bigero, ibwirizwa shingiro ntiribwira abavyeyi ngo uzobandanya umurera, ariko abavyeyi nabo bafise n'abitegeko ryo kubungabunga abana batarashika mu bigero. Tuze turumva rero ko turiko turera abana bacu, tubagaburira, tubambika, tuba turiko tubategura kugira ngo nabo baze bibeko na twebwe batubeko. Nico gituma ngaha twotwara ijambo ngenderwako ngo inkoni uzokwitwaza ushaje uyica ukibasha. No kuvuga umwana azogushigikira mu busaza, umutegura akiri muto, agakura azi yuko nawe azoba umugabo. Bavukanye mwese, umwe wese mu cubahiro Imana yamuhaye. Iyi nkuru mpeje kubatera natwe twigira iyacu. Nico gituma nkunda kuvuga yuko inyigisho mu mashure, ko indero nziza y'umwana iva hasi, indero y'umwana iva hasi. Umwana azobica umuvyeyi yamugize mu bwana, kuko mu kirundi baca umugani ngo umwana apfa mwiterura, ngo buza gusha buratagata. Na cane cane mwebwe abakenyezi mufise uruhara runini, kuko umwana ariko aronka aguma hanze amaso nyina. Sinzi ko murabiraba, umwana ariko aronka aguma hanze amaso nyina. Amwigishije gutwenga akiri muto, azokurana
umutima mwiza, azokura afise akanyamuneza kandi azotera akanyamuneza mu kibano. Ariko akamwosa ajinyitse aza aramukankamira, umwana azokurana umujinya no mu kibano ntaco azobamarira. Rimwe na rimwe twebwe abavyeyi, cyane cyane twebwe twateye imbere kurusha abandi, dufise ingeso yo gushaka kugumiza abana bacu mu buryohe, kubaha ibyo bashaka byose mutaberetse niyo biva. Abo ni babana bakura tambuka zino, ni bamwe bakura kurambona bakwe, nibo bavamwo ibihumbu, ishirasoni n'insimba rubebe. Abavyeyi, umuvyeyi abigira uko arashobora kubazimiza, akazimiza ibibondo vyiwe bikazobura iyo biva niyo bija muri kazoza kabo. Arico gituma kenshi iyo bashitse mu bigero bashobora no guta ubuntu bakamera nk'ibikoko. Abavyeyi batagavye, abana barashobora kubura ya ndero yahaziko, bakabura indero yo mu kibano. Hageze kuja kwiga ubumenyi naho bomenya ivyigwa bikabananira kubishira mu ngiro mu buzima bw'igihugu n'ubuzima bwabo. Ko dushaka gukuza abana bacu neza rero, birakenewe ko tubigisha gutera intambwe no guhangana n'ibibazo by'ubuzima kugira bapime impano zabo barose bakiri bato. Na kera ngo igiti cagororwa kikiri gito. Nivyo ubu vyumva bivugwa biragoye kubera impuhwe z'umuvyeyi, ariko ni ngombwa ko turerera abana bacu, tubarera tubereka ingene bashobora kwibeshaho mu guhangana n'ibibazo by'ubuzima bahura uko bukeye uko bwije. Ndafise umwana akiri muto cyane, ubu novuga ngo arakuze. mu mwaka uheze yatanguye guhoha aja gukora umurete. Abakozi bo mu gikoni baramwirukana ngo nta mwana w'umukuru aja mu gikoni, ariko yarabahase arikorera umurete, araza araduhonja. Jewe wanje navuze ntaho ni sawa, kuko yamaze kumenya iyo biva, ntazokwishinga yicaye. Ico ni cigwa abahejeje kuronka. Ni mu gihe rero abana tuberetse inzira yo kwigerageza gufata ingingo ku ngorane bafise, bishobora ko bonyene nabo batangura kwiyumva, bakiyemera, bagashira ukubute kandi bakihanganira ibibazo bahura mu buzima. Erega hariho umwana uno munsi ahuye n'ikibazo aca yiruka kwa se no kwa nyina, naho aba yubatse ukazibona yirutse kubaza nyina ngo je ndafise ibibazo ibi. Iyo wubatse ubuzi ko nawe wamaze gukura, no kuvuga ntuba warize hakiri kare. Ngo hariho umukobwa yagiye kubaza nyina ingene bacumba, ngo yarashitse mu rugo, umugabo avuga ati uno munsi rero cumba turya ubugari. Ngo acafata amazi acaza arashiramwo ifu gushika umusururu biranka kuba ubugari. Umugabo ati nta mugore nazanye. Umukobwa acasubira iwabo kuja kubaza nyina ngo mbe bacumba gute. Nyina murumva yuko ari we yahamaramariye. Twebwe tucinjira mu mashuri yisumbuye niko karoro mpora mbona ingene umwana umumenyereza kwibako. Tucinjira mu mashuri yisumbuye abo usanzeho babanza kukubatiza bakakumenyereza, hanyuma rero mu kukubatiza bagukura ikirato, hama bagaca bakubwira ko iyi ari telefone, ngo aha rero ugeze iyo umwana arira nyina ntiyumve, ngo batelefone rero ubabwira yugowe. Mu gutelefone rero baca uvuga ngo aro papa aro mama, hano ndakomeye muga ndakomerewe. Aho rero baba bataguye kukumenyereza iyo umwana arira nyina ntiyumve, kugira ngo aho bukera nawe ube giswi cinobera. Nico gituma rero mu migambi ya kazoza y'abana banyu mutegerezwa kubategura, mukabategura haba mu kubarerera muhira kugira bagire umuzirikanyi, be no kubigisha inyigisho zo mu mashure. Ubu rero turiko turiyumvira natwebwe ku ruhande rw'igihugu, turiko turiyumvira ingene twogarukana inyigisho mu mashure yisumbuye, abana baba mu ndaro
kandi bigira mu ntara atari rwabo. Gutyo tuzoba turiko turamenyereza umubano mwiza uzotuma bumva ko ubuzima butari ku bibero by'abavyeyi gusa ariko buri n'ahandi mu gihugu. Uwo mugambi ukwiye gushigikirwa rwose kugira ngo abana b'u Burundi basubirane ka kanovera mu ndero yabo, bakure ari abantu. Abana ni ukubigisha hakiri kare ko bazocuka kandi bakabandanya ubuzima. Abana burya mu ndaro twahigira vyinshi kuko warahura n'umwana w'ingeso mbi akakwiba isabuni. Nta telefone zari zihari ngo telefone iwanyu ngo ndugikirinde isabuni, mugaca mwiga gutizanya isabuni. Twebwe rero hageze muri adolescence niho twigishanya cyane, kuko ikaramu utayibitse twavuga yuko ari urwangara, bayikwivye ntiwarira ngo bagivye ikaramu ngo kwari ukugwanya urwangara kugira umenye kubungabunga ibyawe. Ivyo vyaraba. Izo zose ni inyigisho z'ubundi bwenge, kuko ntibabigirana inzigo. Warashobora kwiba ikaramu ugasanga wivyo bakwivye, kandi ntiwavuga ngo we niwe wari waranyivye ikaramu. Vyaba biheze surusuru vyaba biheze. Abana rero no kubigisha kumenya kwibako, kwitunganiriza utuntu twabo kuva baciga gutambuka gushika bashike mu bigero. Murashima abavyeyi bariko bigisha umwana gutambuka, aramuhagarika hajya agacatanga kuvuga ngo dede ari kure. Umwana akabona yuko gushikira umuvyeyi bigoye, agaca amwegereza ukuboko aje kugufata, agaca yigiza inyuma. Hajya uri kumwigisha neza cyane, uri kumwigisha ko ategereza kumenya kuzokwibako, agatambuka atamufashe ukuboko. Kugira rero ivyo bishoboke, dutegerezwa kubaba hafi, atari gusa kugira tubatera intege, ariko kugira nanone tubereke umwongo uhuma n'udahuma, bakamenya ikizira bakiri bato. Erega hariho abana batakizi ikizira. Hariho abana ugenda mu miryango ukazubona wicaye ngo mbisa umuntu akuze akamutambuka. Iyo si ndero ndundi. Abana batwigisha vyinshi, abavyeyi baratwigisha tukiri bato. Bakubwiye bati kirazira kuvugana indya mu kanwa, ukarya upfunza umunwa. Ati umwana yarezwe ntaganyaguza, umwana yarezwe ajyana urupfasoni, ntava hasi ngo ace hejuru y'abashitsi bariko barafungura, ndetse n'iyabaciye impande araca bugufi. Izo zose nizo nyigisho duhamagariwe kwigisha abana bacu kugira ngo bakurane ubuntu n'ubukerebutsi n'ubuhizi. Ni mu kubereka rero ingene bobaho mu buzima, no kubereka ukuntu bashobora kwibeshaho mu kubaha udukorwa bashobora gukuramwo umwimbu tuzoba turiko tubugururira inzira kugira ngo baze babe bifashe neza mu buzima buzokurikira bamaze gushika mu bigero. Ariko ntiduhave twiyumvira ko ico umuvyeyi amagariwe cyo gukurikirana ubuzima bw'umwana tuba tugihevye. Hariho abazi ngo wavuze ngo urazoreka umwana yibeko, mukibaza ko ikibazo cyo kurera tuba tugihevye. Dutegerezwa gushigikira abana bacu mu buzima bwabo, ariko kandi tubereka ko ejo nabo bazoshobora kwibako. Nanone nabo tuba turiko tubategurira kuba abavyeyi bejo bazoba bafise nabo ababaraba mu maso. Mu mico y'ikirundi bari babizi, kuko abavyeyi na cane cane ba nyokuru nibo batuka buzukuru ngo urakavyara uheke. Bisigura ngo urakamera nk'uko meze, niwabungora nawe abo vyaye baze bakugore, niwaba naho uri umwana w'inkerebutsi baze bakerebuke. Mugaya ryaba ariko aragukebura aturakavyara uheke, kugira ngo wikubita agatima mpembero umenye ko nawe uzovyara ejo abana bakakugirira nk'uko nawe uri kugirira abavyeyi bawe. Urumva ko kwari ukwerekana ko umwana akiri muto ko ategerezwa kumenya ko akwiye kwiga hakiri kare ico azoba muri kazoza. Ahandi naho barigisha abana bakabatuka, mbere mu kubigisha bakabatuka ngo urakagwana inkwi. Bisigura ko yaba mwipfurije kuruha avuye gusenya canke yikoreye umwimbu w'ibikorwa vyiwe,
urakagwana inkwi, urakaruha ungemuriye inkwi uvuye gukora. Aho hose kwari ukwigisha abana ibikorwa. Nivyo mu Burundi nta mashuri yari ahari, ariko indero n'inyigisho umwana yikura haziko. Umuhungu agakurikira umwuga wa se, umukobwa agakurikira ivyo nyina akora, nko kujisha no gukinjika. Nico gituma inyigisho zose zari iz'ubuhinga. Bigisha abana gucura, kubumba, kubaza, kujisha, kurima, korora, guhiga, kuroba, tudasize mbere inyuma no gukora imiti no kuvura. Bigisha byose. Ubwo no munsi niko turiko turigisha abana. Ivyo byose umwana yavyigira ku bavyeyi, kandi nivyo vyabeshaho umuntu wese. Nico gituma bavuga ngo nta mwuga udakiza kiretse uwo kuroga. Mbega ubuhoho kugira utere imbere, suko uba ufise ubuhinga butuma wimbura hanyuma ukaronka ivyo ushora. Ikinama ndiko ndakivuga, abantu benshi bashaka kwiyorohereza mu buzima. Dutegerezwa gukora, twimbure, turonke ivyo dushora. Umuntu wese adafise ico ashora amenye ko azokwama ari umukene. Nico gituma Imana yaturemeye itunga kama kugira turihingure, dushobore kurema itunga dushore. Iyi nyigisho rero nababwiye y'inkona niyo nafatiyeko kugira ngo menyesha akamaro ko kurera umwana, umwerekeza ku buzima bwiwe muri kazoza. Nta kintu kibabaje nk'umuntu avuka abavyeyi bakamurera, bakamwambika, bakamugaburira, yashika mu bigero igihugu kikaba arico kimwambika, kikamugaburira, ndetse kikanamurerera n'abavyaye, akazorinda asaza atega amaboko ataco yihaye. Uko siko dushaka ko abana bacu bazokura ngo basaze bateze amaboko. Dutegerezwa kwerekana ko abana bacu yuko umunsi umwe bazoguruka n'amababa yabo badateze iminwe. Nico gituma umwidegemvyo w'umuntu mu bijanye n'ubutunzi ari ngombwa. Muri iri huriro rero twige ingene tugiye kurera abana bacu, tubatera intege mu gutegura kazoza keza kabo, tubigisha gusohoka bave muri ndi mu binyana, bige ingene umuntu ategerezwa gukamisha impano yiwe ari wo mutahe Imana yamuhaye, no kumenya kwihangana imbere y'ingorane duhura mu buzima, tugahangana nazo, tugategerezwa kuzitsinda. Nico gituma ndetse n'abakera bigisha bavuga bati akatavuga ntigahenda kavuga. Umuntu yotsinda uwundi, ariko ingorane ntizishobora gutsinda umuntu. Bagatera intege abana bababwira bati gato karakura, kandi ko izo zibika zaramagi, baba ariko barabatera intege. Ico abavyeyi duhamagariwe rero nuko twogerageza tukaremarema amababa abana bacu, ariyo ndero yo haziko n'inyigisho y'ubumenyi mu mashuri. Niho tuzoba tubahaye akaganuke kazoba kabaherekeje mu buzima bwabo. Niko kazotuma bashira mu ngiro indoto yabo, gutyo natwe tube turemye uruvyaro rwiza ruzodukurikira. Uko niko kwiyubura kwiza kwacu. Iyo nyigisho y'inkona kandi irumvikana ku bavyeyi. Kuba umuvyeyi afise ishaka ko abana biwe bazoba abantu biyemeza ko bikwiye ko umwana ategurwa akiri muto, n'akarengwa igiti kigororwa kikiri gito, no kwigisha umwana kwibako akiri muto. Dufatiye kuri aho karorero, turashobora kurera abana bacu mu muco w'ubuntu n'ubutwari, mukabaha umushinge uzotuma bakura neza biyumva ko bikwije. Uburundi bwamye bwitwararika cyane iterambere ry'abana bato cyane. Vyaragaragaye mu kwemeza amasezerano yerekeye agateka k'abana mu 2019. Mwitangazo mpuzamakungu ryerekeye indero yagenewe bose mu 1990.
hamwe no mu ngingo zitandukanye Uburundi bwagiye burafata ngo bufashe umwana gukura neza, zaba ingingo bwafashe turi kumwe n'ibindi bihugu canke ingingo zafashwe n'igihugu ukwaco. Ubu bwa vuba Uburundi bukaba buheruka kwemeza ko bwifatanije n'ibihugu vyashize umukono ku masezerano yo kubuza abakenyezi gukorora imbanyi. Mu ngingo ziteza imbere umwana Uburundi bwafashe nk'igihugu harimwo kuvuza ku buntu abana batarenze imyaka 5, kuvuza ku buntu abakenyezi bibungenze bavyarira amavuriro ya leta, hamwe no kwigisha ku buntu abana mu mashure shingiro. Uburundi bwarashizeho umugambi w'igihugu wo gukingira umwana wo mu 2020 gushika mu 2024 hamwe n'umukenyuro werekana ko abana biga mu mashure yo kwimenyereza. Iyi ni stratégie nationale du préscolaire. Mu nteguro y'umugambi w'iterambere ry'igihugu uhinyanyuwe mu 2018 gushika mu 2027, Uburundi bwarafashe intumbero yo korohereza abashira imitahe mu migambi iteza imbere abana bato bato. Ibikorwa vyakozwe kubera izo ngingo vyahinduye vyinshi, na cane cane mu kugabanya ibitigiri vy'abana bapfa bakiri inzoya, mu kongereza urugero rw'abana bavukira kwa muganga n'ubwo abacandagwa mu gihugu, mu kugabanya urugero rw'abana bafungura nabi, no mu kongereza igitigiri c'abana batangurira kwiga mu mashure yo kwimenyereza bagashika mu mashure shingiro. Banyakubahwa bakenyezi, bavyeyi, leta y'u Burundi yarashizeho umukenyuro w'igihugu werekana ukuntu tuzoteza imbere abana bato, watanguye mu 2021 ukazoshika mu 2027. Uwo mukenyuro ufise intumbero yo gufasha umwana w'u Burundi wese kugira amagara meza, gukingirwa no kwiga kare. Uku gushira umutahe mu kwigisha abana bato ni uburyo burashe byo kwitanga muri kazoza muri iyi myaka iza. Ni uburyo bwo kubaka umushinge umwana azokubakirako ubuhinga n'ubumenyi, gutyo agateza imbere ingabirano Imana yamuhaye, agashobora kubaho adateza amashi. Ni kandi uburyo burashe bwo kubaka imibano y'abantu irangwa n'ubutungane, imibano izira ubusumbasumbane burenze mu bantu, imibano irimwo abantu bigaba bakigaburira kandi bashoboye guhangana n'ibiza n'ibihe bihindagurika muri iyi si yuzuye ingorane nyinshi. Ariko rero tubimenye neza kandi tubifate nka nkama. Turiko twiga indero y'abana kuva mu bwana gushika mu bigero, ntitwibagire ko abantu bamaze kurengera isi. Dutegereza kumenya ko uko abantu bagwira, isi yoyo iguma hahandi ntiyaguka. Ngira abatari bake baramaze kubona mu mihinga imwe aho uburimbi busigaye umengo nivyo biterwa. Naragerageje kuraba nsanga Uburundi twobugaburira abarundi kugira umwe wese atwara icibare ciwe atawugunze uwundi, umwe wese ntiyorenza uburenganire bwa are 23 harimwo amazi n'imisozi y'amabuye. None mwumva dushizemwo inzu tugakuramwo amazi n'imisozi y'amabuye, dusigarana isi ndimwa ingana gute? Iki ni cigwa twiga kugira ngo tumenye kuvyara ku rugero. Tutikebutse ngo tugabanye imvyaro bimwe biboneka, mumenye ko turiko turikwegera ikara ry'umuriro. Zirikana neza amatati y'amatongo ahari uno munsi muheze muhakura icigwa. Nashaka ntumirira indongozi mu bisata vyose vy'igihugu, mu mashengero, mu mashure, mu nzego shingwantwaro n'iza politike, abahinga mu buvuzi, abarezi, abo dufashanya mu iterambere
hamwe n'amashyirahamwe yigenga kugira uruhara ruboneka mu guhimiriza imiryango cyane cyane abubaka ingubu kwitwararika ubuzima bw'abana kuva bakiri bato. Tubigishanye twese, umwana ntaba uwumwe. Indero iva hasi kandi indero iva haziko. Ivyo nta murundi abiyobewe, aha nyene niho tubwirizwa gushimikira. Turondere imigani n'ibitito vyofasha abana bubu gukunda igihugu, gukunda abantu, gukunda ibidukikije, kugira ubuntu. Mu mashengero amwe barafise inyigisho z'ingo n'imiryango n'iz'abana muri rya shuri ryo ku munsi w'Imana. Nimufate uwo mwanya mwigisha abana imico n'imigenzo iranga umuntu w'ubuntu. Nimufashe abavyeyi kumenya ingene bavyifatamwo, kuko bamwe umenga ntibakimenya naho bahera naho bahereza. Namwe bavyeyi cane cane mwebwe muteye imbere, ndabasavye mu nteguro z'umwanya wanyu mwame mwitwararika guha ikibanza abana, na cane cane kuva umwana agitanguye guhoha. Nturabe ngo ndi umugabo canke ngo ndahambaye mu gihugu. Muterure, mukinishe, muvugishe, mutemberane, muyubishe abana banyu. Nta soni biteye gukinisha abana, narirya ubu uriko urabiba imbuto z'ubuhinga n'ubumenyi bazokoresha muri kazoza. Abagabo nimufashe abakenyezi banyu kurera abo mwibarutse. Nimwabikora muzoba muriko mubeshuza umwe yavuga ko abavyeyi batize bavyaye incabwenge, ariko abavyeyi b'incabwenge bavyaye ibitazi bitabona iyo bija niyo biva mu buzima. Umwana mwiza ni ukuze bamubonamwo ishusho y'abavyeyi bose. Ivyo navyo ntibishoboka iyo bose batagize uruhara rungana mu ndero y'abana. Nico gituma nsavye nshimitse ko abagabo b'abarundi batoterana abagore babo indero y'abana, ntibabatererane iyo ndero. Mu kurangiza rero mbaye ndakengurukira bimwe bivuye ku mutima mwebwe mwese mwavuye mu mihingo itandukanye ku vyiyumviro muza gushikiriza. Yemwe abatambukayo b'abakuru b'ibihugu bobo bamaze no kudushikiriza ivyiyumviro vyiza, hasigaye ko namwe ahubwo mubifata nka nkama mugaheza mukabihinyanyura neza kugira ngo tuze tuve ngaha dufise ibikwiye. Nico gituma nkengurukiye abatambukanyi b'ibihugu b'abakuru b'ibihugu baje ngaha baduterereye bikwiye, kandi turabona yuko tugiye gutera intambwe mu ndero y'abana. Ndetse rero namwebwe abarundi nakaryo muronkeyeho ko kwiga no gusangiza imico n'imigenzo yacu mu gukuza abana bavamwo abahizi. Iri huriro niriba akanya keza ko kuyaga ingendo nziza mwabonye zitanga umwimbu mwiza. Nimushinge intahe, nimwigishanye, haze havemwo ikintu gikomeye kizoramira ibibondo vyacu muri kazoza kacu. Ndamaze kuja mu bihugu nk'Ubushinwa, hariho akantu nakuyeyo. Abashinwa n'abakozi cyane, n'abakozi ntibicara. Natwe nk'ubu twova ngaha tuzi ko umwana wacu tumurerera ku bikorwa, mwosanga Uburundi kizoba igihugu gikomeye cyane. Na Serbia ndazi ko ari igihugu giteye imbere, nabo nyene ntibateye imbere bicaye, bateye imbere kuko bakora. Turabisoma tukabibona. Nico gituma rero twese twova hasi tugatangura kwigisha abana bacu kugira ngo tureme ibihugu vyacu muri kazoza, kanatsinda twese aha turaririye ni hamwe. Ni kuri ayo majambo rero ntangarije koko nuguruye icese ihuriro ryo rwego rwo hejuru ry'abakenyezi b'imboneza ritunganijwe ku ncuro ya 5. Segabimana mushobora vyose nibakomeze kandi ibarongore mu bikorwa byose mugiyemwo. Murakoze cyane, Imana ibahezagiye.